Patiri mukuru wa paruwase nk'abatumwa b'umukama tuje tuvuye muri katedrale paruwase katedrale Ngozi. Jewe nsanzwe ndi muri Renouveau Charismatique Catholique kuri paruwase katedrale Ngozi, nitwa Niyonzima Emmanuel. Ndubatse, mfise umugore n'abana 4. Ndakengurukiye kandi umukama aciye kubavukanyi abasuku ba Renouveau Charismatique na paruwase mvyeyi ya Ngozi, banyizeye bakampa ngo dusangire ibivyiza umukama yatekanirije igihugu ciwe cyo mu mivo no mu micungararo ese mbere no kwisi yose. Icivugo rero ciri hwaniro ryacu c'imisi 3 tugiye kumara ni ururuka, kuko uyu munsi ndamutse ndara iwawe. Umukama niko abwira umwe wese mubaje, kuko igihe cyose umuntu agiye guhura n'umukama ni nkuko abaduze ku murambi. Mbere ko mwarondeye kumenya no kubona umukama ninge nagira neza, mumeze nka Zake yurira ku giti, nico gituma umukama ababwiye ati ururuka, kuko uyu munsi ndamutse ndara iwawe. Inyigisho ya mbere rero nayo ni isi ni y'umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Tugire Kristo. 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 Kristo ni intsinzi. Amen. Haleluya. Nguyu munsi wo guhura n'umukama, nguyu munsi wo guhura n'umuremyi Imana yacu. Isi ni y'umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Ni Zaburi ya 24. Iyi nyigisho tuyizirikane mu bigabane bitatu nyamukuru. Icambere turihweza imigwi y'ibiremwa nico vyaremewe. Ubwa mbere imigwi y'ibiremwa nico vyaremewe. Ubwa kabiri ikibanza n'uruhara rw'ikiremwa muntu. Ubwa kabiri ikibanza n'uruhara rw'ikiremwa muntu. Ubwa gatatu ibwirizwa ry'Imana umuremyi. Ubwa mbere mwumvise muri iri jambo tuje kuzirikana twakuye mu gitabo c'amamuko ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 31. Iri jambo ritudondera ibiremwa. Tugire Kristo. Ambere rero imigwi y'ibiremwa, ibiremwa. Uyu munsi tugomba tuzirikane ibiremwa. Twugurura amaso twihweze. Mbere uyu munsi ubwa mbere mu kugurura amaso tubanze mbere twugurura amaso y'umubiri, twihweze ijya nino, kuko ivyo umukama yaremye vyose turabibona, vyinshi biri hafi yacu. Mu biremwa rero hariho ibimera, ntavyumvise kandi turabibona. Ibimera navyo murabona hariho navyo nyene ubwoko bwavyo ni bwinshi. Mwumvise ngene umukama adonda kimwe kimwe, akavuga n'akaranga kaco, akavuga nico kizorangura, nico mbere kizomarira ibindi biremwa. Amen. Ibiremwa hariho rero ibimera. Tugire Kristo. Ibimera turihweza, hariho ibiti. Hariho ibiti bifise ivyamwa, ivyo ni bimera. Hariho ivyatsi, turabona ivyatsi, turabona mbere n'ibimera birinze guteragirwa, nivyo duca twiyita mu mbure ibirimwa canke imbuto
ibiterwa umuntu arinda guteragira. Mugabo navyo nyene murazi intango yavyo ni imbuto twakuye ku bisanzwe bimera. Tugire Kristo ibimera rero byose uko mubibona, ivyatsi, ibiti, ivyamwa, ibitoke, ivyo turima, ibijumbu, ibigori, ibiharage, uburo, ingano, ubushaza. Tugire Kristo ibimerera mu kuzimu n'ibimerera hejuru byose ni bimera kandi ni biremwa kandi ni ivy'umukama. Uwo no mugitwa kwita mbere wa mbere ibimera. Hariho umugwi wa kabiri ibikoko. Ibikoko rero hari ibikoko by'ubwoko bwinshi. Mwumvise umukama ariko arabivuga, yavuze ngo yavyita ngo ibinyagara mu mazi canke ibinyogomba canke ibiguruka. Hariho rero ibikoko murabibona biradukikije, navyo nyene biri mu byo twibonera n'amaso. Hariho ibikoko biri ubwoko kwinshi, mugabo ibiri hafi y'abantu ni ivyo nkumbure bagerageje kwiyegereza kugira ngo baze bavyikoreko. Navyo murabibona, hariho inka, hariho impene, hariho intama, hariho inkwavu, ingurube. Namwe murabibona aho iwacu aho tubaye ibikoko. Hariho n'ibindi bikoko rero byo mwishamba tudakunda kubona. Hariho ingwe, intare, inzovu, imbogo, udukwavu hariho two tubona n'utwo tutabona. Imbwebwe. Ni muzirikane, mwihweze, mugurure n'amaso, mwiyumvire ikintu cyose cyitwa igikoko. Ibyo ni bikoko. Hariho muri ibyo bikoko hariho ibiguruka, hariho n'ibinyogomba, hariho n'ibigendagenda. Tugire Kristo. Ibyo rero nibiremwa navyo nyene Imana mwumvise ko yafashe umwanya ikavuga ijambo bikabaho, kandi ikabibona, ikavyihweza, ikagira iti byari byiza, ni byiza. Hari ibikoko binini, hari ibikoko bito, hariho ibyo tubona, hariho n'ibindi kugira umuntu abibone arinda gukoresha ubundi buhinga canke ibindi vyuma. Bavukanyi dukikujwe n'ibikoko byinshi by'ubwoko bwinshi bibayeho ugutandukanye. Tugire Kristo. Hariho rero n'ibindi biremwa novuga byo bigoye gukabakaba. Hariho umwuka, hariho ibimuri. Mwavyumvise, umwuka ntiyawuvuze, mugabo turabona ko hariho umwuka. Turabona ko hariho impwemu nkumbure zikavamo n'igipfungu, umuyaga. Ivyo byose ni biremwa. Twihweje igikorwa c'Imana dusanga yarashizeho rero n'amazi. Amazi umenga yafashe umwanya wo kuyegeranya, akayashira ahantu, akayegeraniriza hamwe. Muze murakurikira ingene Mukama yagiye aratondeka, ashiraho ibintu, agira atonde byose abishira mu rutonde. Hagati rero mu bindi biremwa haragendagenda umwuka, hanyuma hagacamo rero n'imishwarara y'umuco. Kandi iyo mishwarara iraheza ikabikorako, ikabyinjiramo, igatuma bigwira. Siniriwe ndavuga rero amazi, kuko ibimera canke ibikoko byose amazi ni ntasubirizwa kugira ngo bibandanye bibaho. Nuko mu biremwa twumvise ibimera, twumvise ibikoko, twumvise umwuka n'ibimuri. Ibimuri ni izuba, yatubwiye izuba, yatubwiye ukwezi, mugabo kandi hariho n'inyenyeri.
kugira ngo habe umuco, hashobore kuba umutaga, hashobore kuba nijoro. Ubundi mugwi w'ibiremwa canke ikiremwa ni agataka. Imana yarashizeho agataka, ari nako mbere yamejeje ko ibimera, ivyatsi, ibiti, ivyamwa, mbere abari naho igenera ibikoko vyose, kuko n'amazi yayegeranije ku gataka, kandi nibiba mu mazi biba ku gataka mugabo k'amazi. N'ibiguruka ari biguruka nyene, inyoni, ibisiga n'ibindi, burya bitaha ku bimera canke ku gataka nyene. Tugire Kristo. Menya neza, hari ibiremwa biboneka n'ibindi bitaboneka kiretse hakoreshejwe ubundi buhinga. Ntimuhave mwibaza yuko ibiremwa ari ibi byonyene gusa dushobora kubonesha amaso. Hari ibindi byinshi byaremwe n'Imana kandi bibayeho kandi bifise ikimazi mugabo tutabona ubu nyene. Tugire Kristo. Murazirikanye neza ibiremwa, nimuzirikane rero igikorwa c'Umukama ku biremwa. Mugabo turakwiye kumenya ico vyaremewe. Ngira mwakurikiye mu ijambo ry'Umukama ingene kimwe kimwe cyose azaravuga ico kigenewe. Yasozereye mu gusozera yavuze ati ehe ndabahaye ibimera byose byifitiye imbuto zavyo biri ku isi yose, be n'ibiti byose bifise ivyamwa byifitiye imbuto zavyo bizobabera ifungurwa. Amen. Ico ni igikorwa ca mbere vyagenewe. Ibiremwa vyagenewe kubera imfungurwa umuntu, canke vyagenewe kubera ifungurwa ibindi biremwa hagati yavyo. Uko yabandanije agira ati ibikoko byose byo mu ishamba, inyoni zose zo mu kirere, ibinyagara ku isi byose kandi biri n'ubuzima, ndabihaye ibimera byose biri n'itoto ngo bibibere indya. Aho Umukama yari karabwira ibikoko birisha. Tugire Kristo. Ngico rero ico ibiremwa byaremewe, no kugira bitunge ibindi biremwa, bitungane hagati yavyo. Ibiremwa byose Imana irafite ico yabigeneye. Twovuga nk'ubwa mbere kwari ukuranga ubukuru n'ubwitonzi bw'Imana, kuko tuvyihweje duca dutangara tukabona by'ukuri Imana ko ari yo nkuru, Imana ko ari yo muremyi, Imana ko ari yo ibeshaho ivyo yaremye vyose. Amen. Urakanina hazwa Mukama. Twihweje ingene bihimbaye kandi vyuzuye mu bushobozi, tukabona ingene biringanira, ingene usanga biringaniye, n'ingene bigiriranira ikimazi, n'urutonde ruri muri vyo, turatangarira ubushobora bwose bw'Imana, tukazamura ininahazwa n'icubahiro bw'Imana, kuko niyo yatondetse vyose, yabeshejeho vyose, niyo itunganya vyose. Amen. Ibi no kubivuga tukabishimangira, tukavyiyumvisha, umuntu agatahura aho ahagaze, ibimukikije nyenevyo, n'ingene bitonze, mbere umuntu agafatira umwanya kuvyihweza, ntabicemwo nk'urengana nk'uko umenga biriho guhamana. Menye ko bifise iyo biva n'ico bigenewe, kandi mbere umuntu akanatangarira, agafata akanya ko gutangarira ingene biri mu rutonde. Itegereze ingene ikiremwa cose kirangura ico Imana yakigeneye ataguhigima. Ehe namwe imvura
nimurabe ingene ivomera agataka ikameza ikimbuza ibiterwa. Ivyo sagatangaza gavukanye. Ihweze umwuka ingene usasagaza ubuzima bw'ibikoko n'ibimera. Bazobabwira yuko ibintu byose mu bisanzwe kugira ngo bigire ubuzima bibwirizwa guhema, byaba ibimera canke byaba n'ibikoko. Raba rero ingene umwuka utigera wanka ko tuwuhema, utigera wanka ko ibikoko canke ibiterwa biwakira. Ivyo none sagatangaza. Yitegereza izuba ingene rirasira ku biremwa bikabona kugwirirana. Siniriwe ndabajana muri vya vyigwa bya biology, mugabo mumenye ko iyi mishwarara y'izuba, uyu muco urafise ico ufasha ibimera ibiterwa kugira ngo bishobore kugwira, kurondoka no kwama. None izuba ririgera ryanka ngo uyu munsi sinaka, ngo uyu munsi ngo simurikira canke ngo rihitemwo ngo uyu munsi ngo ndasira ku bigori sindasira ku myumbati, ndasira ku bitoke sindasira ku mavoka. Ingene rero izuba, imishwarara y'izuba irangura ico Imana yayigeneye, ivyo n'agatangaza. Amen. Ibimera ingene bigaburira ibikoko bikanakingira agataka, mbere bikanagatabira. Ivyo sagatangaza. Ni mwihwezi ivyatsi, mwihwezi ibiti ingene bidahigima. Hageze ko vyama bica vyama, hageze ko vyamugwa biremera bikamugwa, ntibiharira. Ivyo none sagatangaza mu maso y'umuntu. Mwomenya ko ibiterwa, ibimera, turavye ibiti, imbuto zavyo, ivyamwa vyavyo, nimwe mwaza ngo nivyo kugira ngo gusa tubirye. Aho sindahashika umuntu sindamushikako. Mumenye ko bifise urutonde birimo ingene bigaburiranira, hanyuma bigaheza bikagaburira n'isi kugira ngo izisubire imeze, yongere itume ibindi biterwa byimbuka. Tugire Kristo. Mu gukora gutyo ibiremwa byose nivyo ntiwe ndadondagura, biragaragara ko biba biriko biraninahaza umuremyi. Amen. Kuko nkuko Yesu Kristo abitubwira mu nkuru nziza yiwe nkuko twayishikijwe na Yohani mu gabane cya 15 akarongo k'8, ikininahaza data nuko mwokwama byinshi. Twihweje ibiremwa, ibimera n'ibikoko ntibihengeshanya kwama byinshi, gutyo bikaninahaza izina rya data wo mwijuru. Amen. Kuninahaza Imana rero nukurangura ico naremewe, ico ikiremwa cyose kibereyeho. Tugire Kristo. Murumva yuko ibiremwa bininahaza Imana cyane, mbere nta n'ikindi bikora atari ukuninahaza umukama. Amen. Nico gituma umuntu yihweje ibiremwa, akihweza ibimera, akihweza ibikoko, akihweza urutonde ruri muri ivyo, akihweza ingene bitunganije, ingene bigirira akamaro. Ahubwo umuntu yarakwiye kwihweza, agaheza agaca bugufi, agapfukamira Imana umuremyi iyo yashizeho ibiremwa, ibikoko n'ibimera, akabishira mu rutonde rw'agakura. Tugire Kristo. Ubugira kabiri twihweze rero ikindi kiremwa, ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu ubwa mbere turaraba ikibanza c'ico kiremwa. Ikibanza c'ico kiremwa tugisanga mu ijambo ry'Imana
kuko niyo ivuga ingene yashizeho umuntu igaca imushira mu murima ikamushira ku gataka. Tugire Kristo. Ikiremwa muntu rero, umuntu ni kiremwa cyashizwe mu biremwa, cyongera kandi gishigwa ku biremwa. Imana irema umuntu, iramwishushanya, irema ubufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Tugire Kristo. Ikibanza rero cy'umuntu nuko umuntu ari hagati mu biremwa akongera akaba ku biremwa, kuko Imana haragera igihe ikavuga iti nimurondoke kandi mugwire, mwuzure isi muteko muyiganze. Mwuzure isi muteko muyiganze. Tugire Kristo. Ikibanza turacumvise, none akaranga k'ikiranga muntu nako nakahe? Aha rero turashitse ahantu hakomeye cyane. Umuntu nico kiremwa cyonyene gisangiye akaranga n'umuremyi. Imana ivuga iti tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe, kandi agabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko byo mu ishamba, be n'ubwoko bwose bw'ibinyogomba hasi. Amen, amen, aleluya. Umuntu nico kiremwa cyonyene gisangiye akaranga n'umuremyi, kandi umuremyi ni wenyene yashimye ko umuntu agira agashusho kiwe, imwishushanya ko. Tugire Kristo. Yamushizemwo ubwenge. Nta kindi kiremwa Imana yashizemwo umutima w'ubwenge, agatima mpanuzi. Tugire Kristo. Mbere haragezaho imushiramwo n'umutima wayo bwite. Amen. Nzoba umutima mushasha, mbashire mu muziri kanyimushasha. Urakanina hazwa Mukama. Usa n'Imana, ufise agashusho k'Imana, usa n'umuremyi, ufise umutima w'ubwenge. Ni wewe ushobora gusa kuganiriza umuremyi, ukamumenya, ukamwumviriza, ukanamuvugira. Amen. Umuntu afise agashusho k'umuremyi niho arutira ibindi biremwa byose. Tugire Kristo. Iryo ni iteka ry'agakura twatewe n'umuremyi. Wewe urafise iteka atakindi kiremwa gishobora kurironka mu maso y'umuremyi. Mugabo uri kiremwa, nturi umuremyi. Ubwa kabiri, ku kiremwa muntu turaza gusubira kubandanya tuzirikana ubutumwa cyangwa igikorwa cy'umuntu. Akarango ka 28 kuri kigabane nyene nabasomeye, mwumvise ko ariho Imana itangira ubutumwa ku muntu. Tugira umuntu tumwishushanye ase natwe, kandi agabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko byo mu ishamba, be n'ubwoko bwose bw'ibinyogomba hasi.
ahandi na hati ni mugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere n'ibikoko vyose binyagara ku isi. Amen. Imana yarahaye igikorwa gihambaye umuntu, naco ni ikihe? Nugutunganya isi, kuyiganza, kuyizigama, kuyihingura, mbere no kuyikingira. Tugire Kristo. Ivyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, n'ubutumwa buhambaye gose umuntu ategeza kumenya. Twebwe ngaha ku isi ntituhari kugira ngo dukore ivyo twishakiye ku isi, ku biremwa, haba ku biterwa canke haba ku bikoko canke ku gataka. Oya, dufise ubutumwa n'igikorwa cyo gutunganya isi. Birahambaye rero ko dutahura ko kugira ngo agataka canke ibikoko vyitwe ivy'umuntu, habwirizwa kujaho amategeko atomoye atunganya neza ingene abironka n'icemeza ko abigaba. Murategera, mumenye isi ni iy'umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Imana niyo yaremye ijuru n'isi n'ibiri kuri yo vyose, ibimera, ibikoko, agataka, umuntu, kandi yabiremye ivyiremera. Vyose rero ni ivy'Imana, ni ivy'umuremyi, si ivy'ikiremwa. Tugire Kristo. Nkako Imana niyo ibeshaho ivyo yaremye vyose, niyo ibitunga, niyo ibitunganya, niyo ibigenzura, niyo ibimenya ikabimenyera. Tugire Kristo. Umuntu rero aramutse ahagaze ku bintu vy'ibiremwa canke agataka, bimwe twita itongo, birakenewe gose yuko abanza kujaho amategeko atomoye abigenga, kuko ni ivy'umukama. None ubu kuvyise gwawe ugiye kubikoza iki? Ugiye kubikorera ko gute kugira ngo ntupfe ico ubikojeje, ntupfe ico ubihaye, ntupfe ico ubishizemwo, ntupfe ingene ubigenjeje. Ntegerezwa kubigenza nk'uko umukama yabitunganije, nkirinda kubikura mu rutonde, nkirinda guhungabanya urutonde bisanzwe biremewemwo. Tugire Kristo. Imana yarifuje by'ukuri ko umuntu aba ku isi yifashisha ibindi biremwa kugira ngo yihweze ubuninahazo bw'Imana, yamura ivyamwa, ashobore gufungura, ashobore kubaho neza. Ni kubw'inahazwa ry'umukama no kubw'urukiza bw'umuntu no kubw'ubuntu bw'Imana yagombye ko umuntu yihweza Imana umuremyi mu biremwa. Tugire Kristo. Nico gituma umuntu wese afise ikintu yitaguyiwe, bisaba yuko azana icemeza, yerekana icemeza kandi cemewe n'amategeko atomoye ko ico kintu ari iciwe. Akarorero, nk'ubu ufise itongo, ko isi ari y'umukama, wewe muri uyo mwanya isi itongo uryise gwawe, urafise
amategeko atomora ingene iryo tongo ricika gwawe. Tugire Kristo. Sukufaye gukorokera ahantu ngo uvuga ngo ngaha ni wanje. Habwirizwa ko hari amategeko ategekanya atunganya ingene aho hantu haronka. Hanyuma je kuharonka birasaba yuko amategeko ashiraho icemeza yuko nyene kugerera kuri iyo si ari yiwe. Nico gituma aho ngaho iwacu mu Burundi turafise ibisata bibiri bidutegekaniriza nk'akarorero impapuro zerekana yuko nk'itongo ari igiwawe. Tugire Kristo. Hariho igisata gitunganya amatongo ku rwego rw'igihugu, gitanga urupapuro ndangatongo batabita titre. Ni Gifaransa mugabo abantu benshi baca bumva icyo shatse kuvuga. Ushima itongo rifise urwo rupapuro usanga hashinze uburimbi bw'ibirokosima. Bugitongo rifise mwene urwo rupapuro riba rifise uburimbi bw'ibirokosima. Ubwo none wewe urarufise. Tugire Kristo. Hari ikindi gisata rero kije vuba kuva mu 2008 2010 n'iteko rishiraho icyo gisata n'irya vuba ryo mu 2011 gitanga urundi rupapuro ruranga itongo ko ari iwawe mugabo ku rwego rwo hafi ku makomine benshi bakizi nk'igisata ntunganya amatongo. Ubwo rupapuro itongo rirufise ikikunda kwereka abantu ko rirufise nuko haba igihe cisuzuma hakaba imigwi bashize ku mitumba ikagenzura itongo rya kana ikemeza yuko imbibe ikemeza yuko yarironse biciye mu mategeko hanyuma agaheza karongo urupapuro. Kenshi ababanye bo mu kibano baba babizi kuko mwe nayo masuzuma aba ku mugaragaro. None urwo rupapuro rwogo urarufise nimba udafise uryo bw'igihugu urafise ubwo rwego wa komine. Iyo rero udafise urupapuro rumwe muri izo nta kintu cemeza yuko iryo tongo ari iwawe imbere y'amategeko. Ako n'akarorero ndabahaye kandi injyane bikunda gutera mu bene gihugu mu babanyi mu basangiye umuryango ni nyinshi kubera abantu bataba bafise ibiranga yuko itongo ari iwawe. Karakarorero ibitungwa ubitunze hari umuntu aratora inka yigendereza mu ibarabara, iyo utayitoranye urayigura. Murabona ibintu ngaha ku isi ntupfa gucakira ngo uce wita ngo nivyo wanje. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Ibintu rero nivyo mukama, isi ni y'umukama kumwe n'ibiri kuri yo byose. Igihe umuntu agombye kwita ibintu gwiwe abwirizwa kwerekana ikiranga yuko ari ibyiwe. Inyifato umuntu mu bisanzwe agira muri ivyo biremwa nuko yo kwigenza nk'umushingwatungo w'Imana, nk'ushinzwe kubizigama kubitunganya na cyane kubizigamira muri urwo rutonde byagenewe. Tugire Kristo. Nagira ndabamenyeshe yuko ibiremwa byose birangura icyo Imana ishaka umwanya wose misi yose kandi hose. Umuntu iyo abyinjiyemo niwe ashobora kubiteramo akajagari, niwe ashobora kubiteramo agapfungu akabiyobya canke agatuma bicanamwo, agatuma byononekara, agatuma byonona n'isi. Tugire Kristo. Dusozerere kwibwirizwa ry'umukama. Imana yarahaye ubutumwa umuntu murabizi kandi mwavyumvise. Nubwo kuganza isi. No kuvuga kuyitunganya neza. Gutunganya neza ibindi biremwa. Mbere akabizigamira mu butungane n'urutonde umuremyi yabishizemwo. Iyi mvugo ndiko ndayivuga hariho abantu baca batahura neza ibyo shatse kuvuga. Birirwa baratubwira ivyo gukingira ibidukikije. Birirwa baratubwira ivyo gukingira isi ndimwa.
birirwa baratubwira ivyo guteragira ivyatsi bikingira indimo canke ibiti bishobora gutuma haguma uwo muyaga ibindi birenga bikeneye, bigatuma kandi n'uwo muyaga ubaho uza mu bantu ku rugero ibiremwa biwukeneyeko. Iyo umuntu rero ivyo biti abiciye mu kajagari akabihonya, wa muyaga urashobora kuza ari mwinshi, ya mvura irashobora gutara, hagaca haza uruzuba rwinshi, ibintu bikangirika. Kandi umuhombe wa mbere ntimwambe mwaza ngo n'umuntu, ibintu vya mbere bihahonera nivyo bindi biremwa. Ubwa mbere ibimera, ubwa kabiri ibikoko. Tugire Kristo. Mugabo kubera ko bitavuga, kubera ko bidafise ururimi rwavyo rutumvikana, burya uwuduza induru n'umuntu kandi ari we nyirabayazana. Tugire Kristo. Nk'abana b'Imana rero twatewe iteka ryo gusangira akaranga n'umuremyi. Nidukerebuke, nidukanure, nitugire ubwenge, nitugire ugushishoza kwimbitse, nitwigenze nk'abatazi ubwenge, nk'abatagira ubwenge. Ubwa mbere nitwite ibiremwa ivyacu ngo tuvyite ngo ni vyacu, kuko twebwe turi kiremwa ntituri umuremyi. Tugire Kristo. Duce dutahura ingene bihambaye kwitondera ibikorwa dukorera ku isi n'imigenderanire yacu hamwe n'ibiremwa, cane cane biti, ivyatsi, ibikoko, ikirere, agataka n'inzuzi nyene. Tugire Kristo. Isi ni y'Umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Isi ni y'Umukama kumwe n'ibiri kuri yo vyose. Umuntu sumuremyi ni kiremwa, si wenyene isi. Tugire Kristo. Nidusubire rero gupfa ubusa, nidusubire gupfa ibitari gwacu. Ico dupfana n'ibiremwa nuko dusangiye umuremyi, kandi nuko tubifise ku butumwa kugira ngo tubizigamire mu itoto vyatorewe n'umuremyi wacu. Amen. Tuninahaze umuremyi nk'ibindi biremwa. Amen. Nidusubire gusumba kuninahaza umuremyi, nidusubire gusigwa, nidusubire gusamara ngo ibiti, ibikoko, inyoni, ivyatsi bidusumvye kuninahaza Imana, kandi bitayizi ariko twe turayizi, kandi bitayivugisha, bitaganira ariko twe turayiganiriza, tukayibwira natwe ikatubarira, ikatwumviriza natwe tukayumviriza. Amen. Haleluya. Dufise umutima w'umuremyi, turimwo umutima w'Imana. Amen. Haleluya. Nico gituma ngaha ku isi umuntu akwiye kwigenza ku buryo bubereye iteka yatewe, akagenda mu biremwa mbere nk'uwuserukira umuremyi. Ibiremwa by'ukuri bikamenya ko bifise uwo vyashinzwe ngaha ku isi ari muri vyo, kandi bimubonye ntibihungabane, ntibihunge, ntibite ngo vyomoke. Mwari muzi yuko iyo umuntu yihaye uburenganzira bwo gucisha hashaka, yihaye uburenganzira bwo guhonya ibiremwa, mwari muzi yuko isi n'ibiremwa bishavura, mbere bikamera nk'ibimuhunga. Muze mukurikirane ibihe vy'intambara mu bihugu ntivyama bikurikirwa n'ibihe vy'inzara, sivyo? None mwibaza ko ari kubera iki? None isi yagenewe konka no kunywa imvura, urume,
imyavu ivuye mu biterwa vyogenda gute ngo itekane yanyoye amaraso? Ntibikunda. Nico gituma mubona ahantu hadutse amahano y'intambara, abantu bakajyana, abantu bagahonya ibiremwa, bagahonya abandi, isi iraheza igashavura, iraheza ikamera nk'ibahunga. Kubahiriza rero amategeko agenga gataka n'ibidukikije vyose nibwirizwa kandi n'ubutumwa ku kiremwa muntu. Amen. Ngiryo ibwirizwa ry'umukama ngubwo ubutumwa bw'umuntu. Menye neza waremye byose uri Imana yo gushimagizwa, uri Imana y'ubwiza bwose, uri Imana yo gushimagizwa, urakwiye guhabwa impundu, uri Imana yo gushimagizwa, ibiremwa ntibikuyage, isi yose Haleluya. Isi ni y'umukama kumwe n'ivyuzuye kuri yo, isi yose n'ibibako byose. Amen. Nkako niwe yayishize ku biyaga ayitereka ku nzuzi. Izaburi ya 24. Umukama aguma atwereka by'ukuri ko isi ntiyayiremye ngo ayihe ikindi kiremwa. Isi yayiremye ayiremera niyiwe. Turabona mu bahanuzi benshi ingene Imana hagera igihe yatora ko ivyabona igafata igaca itora imitumba, amataba, imisozi. Abahanuzi bagiye kwitwara ku Mana, muribuka umuhanuzi Yobi n'abaoziwe bose ba Ageya bose. Harageze igihe umukama ahamagara imitumba, ahamagara amataba y'imitumba, imisozi, akaba ari yatora kuvyabona. No kuvuga yuko amahano umuntu atera ku isi Imana irayabona kandi ikababazwa cyane n'ingene urutonde yashize mu biremwa ruhungabana. Nkako niwe yayishize ku biyaga ayitereka ku nzuzi. Ninde none azoduga ku murambi w'umukama? Ninde azohagarara mu kibanza ciwe ceranda? Ninde? Nuyo ahungabanya ibidukikije. Nuyo ahungabanya ibidukikije abavukanye. Nuyo agenza ibintu uko yishakiye atarinze kubazanye nevyo. Nuyo yigungira ko ivyisi akavyitaguwe vyose bera akabiharanira n'umutima wiwe wose, agaca ku giti no ku mabuye, agaca mu nzira no mu vyatsi kugira ngo
yigarurire isi, yigarurire ibintu, ibiremwa, oya suyo. Uzoreguka ku murambi w'umukama ninde? Ni uwufise iminwe izira icaha n'umutima udatyoye, aterekeza umutima ku bitagira mvura, kandi atarahirira kubesha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Twihweje rero ingene guswatanisha no gusahuranwa mu kwigungira ko ibiremwa, cyane cyane agataka, itongo, twihweje ingene bigeramira ibinyabuzima n'imigenderanire y'abantu, birihutirwa ko abana b'Imana nka twebwe dufata ingingo ikomeye cyane yo guhindukirira umuremyi, tugire Kristo. Naganze Kristo. Igikorwa ca mbere dukwiye gukora ni ukuduza ininahazwa ry'Imana, ni ugushemeza umukama nyen'ingabo, tugatangarira ubukuru bwiwe mu biremwa yaturemeye. Amen. Haleluya. Mukihweza ibiti, tugire Kristo. Jewe iri jambo natanguye kurizirikana nongera ndaritahura nsomye ubuzima bw'umweranda Francisco uyasize, ingene yagiriraniye ubucuti n'ibiremwa, mbere akibera mu ishamba, gushika naho umunsi umwe yigeze kubwira inkuru nziza. Inyoni ziriko zirarengana, zari ahantu impande y'umurima w'amasaka, zica ziregerana aho yari ahagaze, ahejeje kugira urumenyetso arazibarira ati, mwege murazi yuko mudaca ibigega, ariko murazi yuko mudasonza, mwaba muriko murarya ingano, murya amasaka, kubera yuko Imana ibakunda. Ubu rero dufata akanya tuyininahaze. Ubwo nyine akivuga iyo jambo ngo zica zitangura gutambatamba hejuru yiwe, nawe araterera mu karirimbo, aratazira Imana yacu. Hajya ahejeje aca kubita urumenyetso rw'umusaraba, za nyoni zose zica ziragenda. Tugire Kristo. Iyo umuntu yubaha kandi akabona umuremyi mu biremwa, biraheza bikamugamburukira, isi ikamugamburukira, ibiterwa bikamwitaba. Tugire Kristo. Niyo nyifato abana b'Imana twitezweko, gushira ibintu mu buryo, gusubiza ibintu mu rutonde Imana yabitoreye kandi yabitunganirije. Umuntu rero niwe wenyene, musha muvyumva, niwe wenyene mu biremwa byose, nico kiremwa gishobora gukora ikintu kitaremewe. Birateye ubwoba ingene umuntu ashobora kumenya ico yaremewe, akamenya ico Imana ishaka, ico umuremyi ashaka, mugabo agahitamo ikindi, agahitamo ico yishakiye, agahitamo ikintu umenga kiramworohereza muri uyo mwanya, mbere akagomba kwigarurira ko ibiremwa. Tugire Kristo. Uyu rero n'umwanya mwiza wo gufata ingingo bavukana. Ingingo ya mbere yo gufata jewe no batumirira niyihe: banza wakire mu mutima wawe kuri kiremwa utari umuremyi. Tugire Kristo. Wewe uri kiremwa nturi umuremyi. Si wewe nyene isi ni y'umuremyi. Amen. Ubanze wakira uyo mutima mushasha wo kwimatura ku by'isi, wo kwimatura ku biremwa, kuko si iby'iwawe ni iby'umuremyi. Amen. Iyo ni ingingo ikomeye cyane, tubisabire mbere n'inema, tubisabire n'inema. Ingingo igira kabiri no gusuzuma rero ingene ngenza ibiremwa, ingene nigenza imbere yavyo, mu kubitunganya, mu kubituturira, mu kubibagarira, mu kubigwiza, mu kubahiriza urutonde byatekanirijwe. Ko ibintu ngaha ku isi ibiremwa birafise urutonde Mukama yabishizemo kandi nagatangaza. Jewe mperuka kumenya yuko mu isi ahasi mu gataka mu ivu, imisiba ariyo ifise igikorwa cyo gucanga
isi iri kure n'isi iri hafi. Iyo umuntu atabiye mu ndimiro, imisiba niyo icanga kugira ngo haboneke ivu rishobora kumeza neza ibiterwa. Ariko umusiba ubonye womenga no guhonyora. Sibyo? Tugire Kristo. Inyoni ugasanga nizo zituma hashobora kubangurirwa ibiterwa n'ibindi. Hariho urutonde mu biremwa bavukanye, hariho urutonde mu biremwa. Ubwo rutonde rero umuntu abwiriza kugwitondera, gufata kanya. Murabona twebwe twese ntitwigishijwe ivyo byukubahiriza ibidukikije byo kwitondera ivyo by'ibiterwa n'ibiremwa. Mugabo turafise ku mutumba abantu indinganizo y'igihugu yadushiriyeho kugira ngo batwigishe, batubwire ingene dutegereza kwitwararika no gutunganya isi ndimwa. Tugire Kristo. Abakristu, abana b'Imana, mwebwe mwabakuwe n'umutima w'umukama mukaza kumviriza ijambo ryiwe, ni twebwe dutegereza gufata iya mbere mu kubahiriza urwo rutonde Imana yashize mu biremwa kugira ngo bishobore kubandanya bidutunga, kugira ngo bishobore kubandanya kandi bigwira. Erega birashobora guhona tukabikurikira. Mu majambo make rero, ivyo wihweza, ivyo ubona, nubibonemwo ikiganza c'Umuremyi, uheze wikamaze uninahaze izina ryiwe. Amen. Urakaninahazwa Mana, urakaninahazwa Mukama, urakaninahazwa Mukama. Uri Imana muremyi, uri Imana muremyi. Niwe waremye isi n'ijuru, niwe waremye ibimera n'ibikoko. Urakaninahazwa Mukama, urakaza Mukama Yesu. Nitugire Kristo. N'abamarayika b'Imana, n'inyenyeri zo mu kirere, nawe kwezi, nawe nyenyeri zose, byose. Amen. Uragashemezwa n'Umuremyi wacu. Amen. Uri Imana yaturemye. Amen. Waturemye udukunda. Amen. Mbere uturemye utwiremeye. Amen. Kugira muri twebwe havuke n'inahazwa ryawe. Amen. Uragashemezwa dawe. Uragashemezwa dawe. Izuba rirahaye ubwiza bwawe. Amen. Mu guseruka mu gitondo. Amen. Ukwezi kurahaye
n'inazwa bwawe Amen. mu kumurika mw'ijoro. Amen. Ibiti birahungabana bininahaza izina ryawe Amen. kuko ari we wabiremye. Amen. Nakari ibyaremwe byose ni byiza. Amen. Ninahazwa dawe. Ninahazwa dawe. nkako we yayishize ku biyaga itereka ku nzuzi. Da uri Imana y'ububasha. Kandi ibyo wakoze birengera ubwenge bwacu. Nezerwa cyane kuri Imana ikora ibitangaje. Natwe abana waremye tugatangarira ububasha bwawe. Uri Imana y'ubwiza bwose. Uragashemezwa dawe. Uragashemezwa dawe. Byose ni byiza. Erega mukama weje kurema tuvuga ngo byose ni byiza. Ariko ugeze ku muntu wavuze ati ngo tureme umuntu. Tumwishushanye. Ase natwe. Agabe ibiremwa byose. Uragashemezwa wateye iteka umuntu. Ukamurutisha ibindi biremwa. Nushemezwe. Nuninazwe. Abami b'ibihugu nibaguhaye. Abaperezida nibakuninahaze. Abakuru b'intara nibavuga ubwiza bwawe. Kuko uri Imana irengeye byose. Uri Imana irengeye byose. Imbeho n'igikonyozi nibikuninahaze. Ibiti nibihaye uburenyi bwawe. Abantu turivuga ubuvyeyi bwawe. Abantu turakiriza amaboko tugahaye kugira neza kwawe. Uri Imana yacu. Uri Imana yacu. Turi gisata cawe. Turabo waremye. Twego inganji yawe. Shemezwa dawe. Ninazwa dawe. Amasina yawe. Kama watu muninaze, yemwe muninaze. We yakuze ibe byose bigaca bibaho. Shimikira mw'ijuru, ninahaza umukama. Shimikira
ninahaza umukama. muhimbaze mwese misozi n'ibiyaya Shimikira mw'ijuru ninahaza umukama. ninahaze Nimuninahaza izina ry'umukama. Nimuninahaza umukama. Yemwe muninaze arabikwiye. Muninaze n'Imana yacu. Muninaze n'umukama wacu. Muninaze, 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 yemwe muninaze. We yavuze rimwe byose bigaca bibaho. Shimikira mw'ijuru ninahaza umukama. muhimbaze mwese ibikoko byo mu kiyaga Shimikira mw'ijuru ninahaza umukama. muhimbaze mwese tubaze Shimikira mw'ijuru ninahaza umukama. muhimbaze mwese ibyo ku isi yose Shimikira mw'ijuru ninahaza umukama. Nimuninahaza izina ry'umukama. Nimuninahaza umukama. Yemwe muninaze arabikwiye. Muninaze Imana yacu. muninaze 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 yemwe muninaze waravuze rimwe byose bigaca biraho shimikira mw'ijuru ninahaza umukama nimuyage rugira abana mwese nimuyage rugira abana mwese nimuyage rugira kubera ubwiza bwiwe nimuyage rugira abana mwese nimuyage rugira kubera ubuntu bwiwe nimuyage rugira abana Amen. kukundi nahaza Amen. kuba
Amen. urakanina hazwa kuri Imana muremyi wacu. Amen. urakanina hazwa kuri Imana muremyi wa byose. Amen. kuko byose byaguteye igomwe. Amen. byose uravuga ati ibiremwa byose nibihabe. Amen. urakanina hazwa dawe. urakanina hazwa dawe. ni iby'ukuri uhejeje kubirema wavuze ngo ni byiza cyane. Amen. uragahezagirwa kuri Imana y'ubwiza bwose. Amen. ndaguhezagiye ko umuntu wamuteye ishaza Amen. umutera kukuninahaza Amen. ava mu kumurema wabanje kumuremera ibimutunga. Amen. hezagirwa cyane ko umuntu mukuba hari mu mugambi wawe. Amen. hezagirwa dawe mwiza ko uyu munsi ndiho kubw'umugambi wawe. Amen. kubaho k'umuntu usigiturumbuka. Amen. umuntu yabayeho kuko mwiyumviriye. Amen. uragashemezwa kuko umuntu ari uw'agaciro imbere y'inyonga zawe. Amen. uragashemezwa dawe. uragasemeza komerwa dawe. amashyi dawe. uri Imana muremyi wacu. Amen. uri Imana yaturemeye n'ibidutunga. Amen. uragahezagirwa kumwitwararika ugirira ikiremwa muntu. Amen. uragahezagirwa ko ari wowe n'ubu gumutugabira ubuzima. Amen. ugushaka ko duhayagiza ubukuru n'ububasha bwawe. Amen. uri Imana y'ubutungane. Amen. ugushaka ko natwe tuba intungane. Amen. uragahezagirwa dawe. uragahezagirwa dawe. akanwa kose karaguhaya. Amen. akanwa kose karakwivuga. Amen. iyo nihweze ibyo waremye ndakuninahaza. Amen. bavukanye nimwihweze ingene umukama ari mwiza. Amen. turavye ivyo yaremye. Amen. yararemye ibiti. Amen. yararemye akayaga keza. Amen. uri Imana nziza. Amen. eka ko kusa neza. Amen. ivyo waremye biratwereka ubwiza bwawe. Amen. shemezwa. Amen. ninahazwa. Amen. abakuze bari ngaha baraguhaya. Amen. abagabo bari ngaha bariko barakuninahaza. Amen. abavyeyi bari ngaha bariko baraguhaya. Amen. ugwaruka nirukuninahaze. Amen. ibibondo byikina amatavu bikuninahaza. Amen. ibindi bihoye izina ryawe biri kwibere. Amen. kuko uri Imana ibeshaho icyo waremye. Amen. turiho ku bwawe. Amen. turiko duhema imwemu ku bwawe. Amen. umugambi udufitiye ni umugambi wamaho. Amen. nuwo kuduha ubuzima. Amen. uri nyene ubuzima. Amen. ninahazwa dawe. ninaza dawe. Mukama mwiza uri myanga mu ndanga tukuririmbe ibyiza ukora birakwerekana tukuririmbe ubwiza wacu umurongozi wacu tukuririmbe tukuririmbe uri mwiza cyane watuzagije mu buzima bwawe uremera no kudupfira turakuhaya turakuyaga
Amen. uri Imana yo gutambirwa, Amen. uri Imana yo kwivugwa, Amen. uri Imana yo gukomerwa amashi. Amen. Mukama Yesu, uri Imana yaje kuturonsa ubuzima. Amen. Umuntu yaracumuye, Amen. ariko Imana ntiyamuhevye. Amen. Yesu, waragaragaje urukundo rwawe mu kutwihebera. Amen. Waragaragaje urukundo rwawe mu kutubambirwa ku musaraba. Amen. Uyu munsi turaba agaciro kuko waratwitangiye. Amen. Uragahezagirwa Mukama Yesu. Uragahezagirwa Mukama Yesu. nakare ivyaremwe byose vyaremewe kuri we. Amen. Ivyaremwe byose birarindiranye igishika icungurwa. Amen. Turahiriwe Yesu uko waraje. Amen. Jambo yarigize umuntu. Amen. Abana natwe. Amen. Twarabonye ubuninahazwa bwiwe. Amen. Abamwakiriye. Amen. Abemeye izina ryiwe bacitse abana b'Imana. Amen. Yesu turi abana b'Imana. Amen. Kuko waje guhindura amateka y'ubuzima bwacu. Amen. Nitukiri ibiremwa gusa, ubu turi abana b'Imana. Ko washingiye ko tuvukana mwibatisimu. Uragashemezwa Mukama Yesu. Uragashemezwa Mukama Yesu. Yesu waratwitangiye Uri umwami w'abami. Yesu niwe watwigute uri umwami w'abami Yesu mwami Yesu uri umwami w'abami Gandasa. twese turamuhaye impundu Haleluya. Haleluya Yesu Yesu turamuhaye impundu tugukiza kuko watwite wituye na nuri mutima iwanjini Yesu waraducunguye Umwami w'abami. Yesu waradukijije Umwami w'abami. Yesu mwami Yesu Umwami w'abami. kana Twese turaguhaye impundu. Haleluya. Haleluya Yesu Yesu turaguhaye impundu tugukiza kuko watsinze wituye na none muzima Ingangeni yawe. bakwishe kumugesera Uri umwami w'abami. bibwira ngo biraheze Uri umwami w'abami. Yesu mwami Yesu Umwami w'abami. kana Twese turaguhaye impundu. Haleluya. Haleluya Yesu. Yesu turaguhaye impundu. Tugukeza kuko watsinze. Wituye none uri muzima. Ingangeni yawe. none wabategereje Umwami w'abami. wituye uri muzima Umwami w'abami. Yesu mwami Yesu umwami w'abami. Kandasabwa turaguhaye impundu. Haleluya. Haleluya Yesu. Turaguhaye impundu. Tugukeza kuko watsinze. Wituye none uri muzima. Ingangeni yawe. twese turagutemeza Umwami w'abami. twese turamukunda Umwami w'abami. Yesu mwami Yesu umwami w'abami. Kandasabwa turaguhaye impundu. Haleluya. Haleluya Yesu. Yesu turaguhaye impundu. Tugukeza kuko watsinze. Wituye none uri muzima. Ingangeni yawe. Ingangeni yawe imyaka yose Amen. uri muzima mu buzima bwacu. Amen. Uri umwami w'abami. Amen. Uri umwami waje gucungura isi. Amen. Kanina hazwa Mukama Yesu. Urakaninaza Mukama Yesu. Inganji ni yawe imyaka yose. Amen. Inganji yawe ntihinduka. Amen. Wamye uri umwami uzokwama uri umwami ibihe byose.
byose. Amen. ninahazwa mwami yezu Ninahazwa mwami Yesu Yesu. niwe uvyivugira ngo muzomenye ukuri. Amen. Hama uko kuri kubagira bidegembya. Amen. Turaje kuronka ukuri kw'ijambo ryawe. Amen. Turamenye ko isi ari y'umukama kumwe n'ibiri kuri yo byose. Amen. Turamenye ko ibyo dufise twabiragijwe kugira ngo tubibungabunge. Amen. None nuganze mu matongo yacu. Ganza mwami Yesu. Ganza mu miryango yacu. Ganza mwami Yesu. Ganza mu mirima yacu. Ganza mwami Yesu. Ganza mu byo dutunze. Ganza mwami Yesu. Inganji yawe ni imyaka yose. Ganza imitima yacu. Ganza mwami Yesu. Ganza mwami Yesu. Umukama niwe mwami yikwije inganji. Umukama yikwije ubukomezi nibwo mukanda wiwe. Gutyo isi irashimangiye ntinyiganyiga. Amen. Mukama Yezu uyu munsi simugumbwa kuko uri umwami w'abami, kuko ibyo mfise byose ari wowe ubiganje. Amen. Kuko ibyo mfise byose ari wowe ubikingira. Amen. Nkako wangize umugestionere w'ibyo waremye. Heza kigwa kwiteka ridasanzwe wanteye. Amen. Ryo kugaba nkaganza ibyo waremye. Amen. Ndetse no mu byo waremye ubuzima bwanje waraburemye. Amen. Bwose bwegukiye wewe. Tumuhaye Kristiya nawo guheba bikaza bikabina
amajambo y'ubuzima urakaninaazwa kuri umwami wo kuninahazwa wovuga ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure kuko ijambo ryawe n'ubuzima ijambo ryawe ntiribesha iryo uvuze urarishikana urakaninaazwa mukama Yesu uri umwami w'abami uri biganza bigaba inyambo urakaninaazwa ko uwo munsi ushaka kutugabira kanatsinda watugabiye ubuzima bwuzuye urakaninaazwa mukama Yesu hakuri ijambo rizima ni wowe jambo wigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya uri jambo wa Bwana Data Yezu uri Imana y'ubuzima uri Imana nyanubuzima uri Imana yaducunguye Yezu uri Imana Yezu uri Imana Yezu uri Imana turavuga turi Imana Yezu uri Imana ngaho uri Imana uri kano karere ko mu mivu uri Imana kw'isi yose uri Imana Yezu uri Imana Yezu uri Imana Yezu 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 mwana w'Imana Yezu nyanububasha Yezu nyanintsinzi ni wowe dutangaza imbohe zikabohoka ni wowe zinaribohora ni wowe zinarikiza Yezu uragahoraho Yezu uri Imana urakaninaazwa mukama Yezu urakaninaazwa mukama Yezu ndaguhezagira wowe wamanutse yariko kubohora imbohe zari ziboheweyo ni wowe wamanutse urakiza bari baramugaye ni wowe wamanutse urakiza bari baboshwe urakaninaazwa mukama Yezu uri nyene intsinzi uri nyene intsinzi kw'isi nibumve kuri nyene intsinzi ikuzimu bumve kuri nyene intsinzi ni wowe uri umwami w'abami ni wowe uri umwami w'abami urakaninaazwa mukama Yezu nk'iki kiganza cy'ukuryo kwawe n'ukuboko kwawe kwera ndavyaguhaye intsinzi mukama Yezu ibikorwa byawe birahambaye wewe Mana waje ngaha mu mivo wewe wangendeye uravuga ati Zake ururuka uyu munsi ndamutse ndari wawe Yezu uyu munsi urari wanje Yezu uyu munsi urara mu rugo rwanje uyu munsi urara mu bana banje uyu munsi urara mu vyanje hezagirwa wewe Mana wemeye kuza kubana nanje hezagirwa wewe mukama Yezu utantereranye mu gicumuro cyanje wansanze mu magara make yanje mu bindusha wansanzeyo mu binezero wansanzeyo nkakuri Imana wemeye kuzobana nanje gushika ku muhero w'isi uragashemezwa mukama Yezu yajiwe abiwe ntibamwakira mugabo bamwakiriye bose abemeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana mukama ndahiriwe kuko narakwemeye Yezu ndakwemera Yezu ndakwemera Yezu uri Imana Yezu uri muzima Yezu uri muzima Yezu urashoboye ndabizi urashoboye mu buzima bwanje Yezu nawe uhonye nawe Yezu uri Mesiya uri nyanubundi nahazwa abandi ntibaguhaye ababyeyi bari ngaha ntibaguhaye ugwaruka ntirukundi nahase ibibondo ntibikumuke Yezu 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 izina ryawe ni ryeranda izina ryawe rirabohora izina ryawe rirakiza Yesu 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 ori abagaba sandara abagaba gari abasandara abagaba gari ari abagasa ori abagaba gari abasandara abagari abagaba gari abari abasandara gari ori abagaba gari abasandara abagaba gari abari abagaba gari ari ari ori abagaba sandara abagaba sandara ari ari abagaba gari ari ari ori abasandara abagaba gari abasandara gari abagaba gari
bagaria Boria basandara baga baga baria baga 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 baria basandara Boria basandara baga baga bagaria baria baga sandara ria baga baria basandara baga 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 bagaria baga bagaria ria baria Boria bagaria basandara bagaria bagaria Nitumuvugirize impundu yetu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumuvugirize impundu yetu niwe mwami ari ku ngoma. Yeho tumuninahate, yeho tumutambire, yetu n'umwana w'Imana arakaje, yetu n'umwami w'abami arakaje. nimukorere umukama n'akanyamuneza renguka imbere yiwe muririmba. Mukama Yesu uri Imana yo kuvugirizwa impundu, uri Imana yo kuririmbirwa, uri Imana yo gutangarira, urakanina hazwa Mukama Yesu. Impundu nizawe, uravugirizwa impundu, impundu n'uyakire, niwihawe n'abawe, nisamirane, mukuzimu kwinyenga bumve ko ari uwo kuvugirizwa impundu Mukama, hano kwisi bumve ko Mukama ari uwo kuvugirizwa impundu, twifatikanije n'ab'ijuru mu kuvuza impundu, impundu yere.
turatsinze